icambere imbere ko mvuga ubwinshi bw'amashengero mbaze nkubwira igituma kwemera Imana no gukora icyo Imana ishaka usanga bidahuye ngaho iwacu mu Burundi. Nico abantu bamabiyibagiza. Ubwo Imana y'abasoko, Imana y'abarundi, ya Mana abarundi bari bazi imbere yuko bigishwa ibitaja ntibize. Ubwo iracari yayindi. Ico kibazo abantu baracirengagiza mbwa kirakomeye cyane. Abarundi hari Imana umenga hari abantu baje kwigisha Imana bitwa bamenyesha Imana. Mugabo ugasanga hanini nabayobeza Imana. Baza namananiza. Baza kuremereza abarundi uravye ubwenge bwabo n'ubumenyi bwabo baza kubaremereza ibintu byinshi amasakaramentu isiga ry'abagwayi isiga ry'abashonje ukazana ivyicumi ukazana indimi zitanabaho era navuga indimi zitabaho uko bayana ngo bavuga mu ndimi igikoroshokoroto urabibona shabahalala wa bahalala ku munsi wa Pentecote igihe mutima mweranda aza kubatumwa murantunga igihe mutima mweranda aza kubatumwa bavuze bati kwaba abantu bava hariya na hariya na hariya mugabo tukaba tubumva bavuga mu ndimi zacu ni indimi zumvikana zisigurika zifise amayagwa n'indimboro zizwi ushobora no guhindura mu rundi rurimi mugabo uzugiye n'umbwira uti shabahala wa bahalalala nururimi ruhe hamwe twibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire n'ikihe gihugu kirusengamwe n'uwe mugwi urusengamwe hari ibintu byinshi byaje kuyobeza ico ngira apotre Jean Paul aza kuduhereza umuti kubereke n'umukozi w'Imana naje erega umukozi w'Imana hasumba umwana w'Imana ivyo nivyo mpambwira abantu we niwe uri umukozi wacu abana biwanje barakomeye ko nane bakoresha bo banagukoresha je abana b'Imana bakomeye gusumba abakozi sivyo nyene n'abana b'Imana bakomeye abakozi b'Imana bakomeye abana mu rugo Yesu ashimwe cyane n'ababavuze ase umushara mugabana ni bagimushara twari kuri ico rero ndiko ndabandanya bakavuga ko Imana ari rurema rugaba rugira inka n'ibibondo bakavuga ko Imana ari nyamwambarizwa hose utarinda kuja kuyisengera mu mayira abiri canke mu rushengero canke hehe mu bikorane yegome mugabo mu kwitunganya kwabo bakavuga bati reka dufate umunsi tuharira Imana uwo munsi wari umunsi wa gatanu bita umunsi w'umweru kuko ikiranga minsi c'abarundi cari kigizwe n'iminsi 5 urumva aho twataye n'ikiranga minsi cacu baragisambuye twebwe umwaka wacu wari ufise amezi 13 ubu baradusambura bazana ikiranga minsi witwa Gregori bite ikarandiriye Gregorien aye baduha amezi 12 gutyo tuba tubatakaje kwa kwezi kw'igitaha mwaka k'umuganuro kwabo kwa 13 na wa muganuro Imana yigaragaza cyane hari gikorane rero gikorane cagakura ku munsi w'umuganuro abasenzi baturuka mu ntara zose mu Kirimiro mu Buyogoma mu Buragane mu Bututsi bahurira hamwe muramvya bagiye gushimira Imana basengera umwami basengera imbuto basengera ibitungwa n'ibitego basengera amahoro basengera ubutungane hari ico gihe ikoresho by'igihugu byarakoreshwa naho nyete ibintu byo igihugu n'igihugu ibintu byose biri mu gihugu n'ibyacu kandi igihugu n'icimana singomba kugaruka kuri bijya ndashaka kubwira abarundi ku munsi w'umwero wo munsi wa gatanu ega ntihajya niho uzobona n'ubugeni mu minsi heze jaho nakuze buba ku munsi wa kane haje umunsi wa kane wa kera wari umunsi urangiza indwi yari nka samedi yari weekend ni weekend yatangura bavuga ati rero turangiza ibikorwa bisanzwe by'ubugeni bibe kuwa kane kuko kuwa gatanu n'umunsi w'Imana n'umunsi w'umweru bacu bagenda bagahurira ahantu hitwa mu ndagano bahagira ico baraganira Imana bonyene bakaragana bagashima ivyagenze neza bakanegura ivyagenze nabi bakikebuka mugabo urabona uyu munsi indwi igizwe n'imisi indwi mbere na bamwe n'umwe Yesu Kristo twemeye ko turaba Kristo beshe ngaha mu Burundi yahora asenga kuwa gatandatu twaramuhinduriye ntitugize kuwa gatandatu kiretse abadventiste bonyene nabone bamwe barimwo imigwi y'ingwa y'abagwanyi basigaye baja baragira ibitero baterana dusigaye dusenga ku munsi w'izuba Sunday muconge yitwa Sunday wari umunsi mukuru w'izuba hari iwawe aho bigina izuba wari umunsi wa mbere utangura indwi ubajije abakatolika n'abaporoti bahugire n'abangirikani bakubwira ati igituma dusenga kuri uwo munsi w'izuba ari wo munsi twituwa Mungu w'Imana ni kubera ariho Yesu yazutse kubera yazutse ku munsi wa mbere utangura indwi kuki kiba ni Pasika yacu tutangura cyafata ko uwo munsi ari wo munsi w'Imana mwaye ivyo byose kwabaye uguhindura Yesu sinzi ko babivuganye ko Yesu wewe yisengera ku isabato mugabo kanatubwira ati
ntihagire uzobahena ngo ntimukore ku munsi w'isabato abavuze ibyo gukora kenshi nabishimye cyane ndakunda umukozi w'Imana ariko arararikira abantu gukora kuko nubwo bwinshi bw'amashengero mu gihe yoza ararikira abantu ibikorwa n'iterambere nta kibi kirimo turaho nyene kubwo bwinshi bw'amashengero Jean Kagwa neza nico ndangiriza ndagomba kubwira aho ibintu mbanze mpeza ibintu vyononekariye ya Mana rero uno munsi iracari yayindi twasenga none ko iyo Mana y'abarundi uko bayemera bahora baca kuri kiranga akabarangira ukiranga bakacabaza bakamwiyamizwa twebwe bakatuba ati uwo muntu wanyu ahora avuga amahoro ahora avuga agateka kazina muntu kuraho jana turabazaniye Bibiliya ibigisha ingene abamediyani bagwanye n'abariya mumenye ingwano muje mutangwa gucumitana amacumu mucumitana ibiki n'ibiki tanga ubwicanyi uvyemere cyangwa uvyanke ubwicanyi tugica kuri kiranga ngo turangira inzira zigorotse zitujana ibwami ko kiranga yemera ko mwamba ari mukuru we amudushike ku Mana nitwicanye twapfuye kiranga na pastori ni bamwe na patiri ni bamwe bose ni biraro bidushikana ku Mana nta kibi cyarimwo pastori abaye mugororotsi patiri akaba mugororotsi shaka mugororotsi bose n'abakozi b'Imana muga harabigiza abakozi b'Imana ngo babane natwe harabigiza bungere ahubwo aho kuragira intama baje bakuramwo nk'isuguru bayibaga birira inyama ziyo ntama abo nibo bantu babi cyane ahubwo basumba amabingira nayo ahandi abo bantu rero bamaze kuza niho twatanguye ingwano turacanamwo amazina afite asigura turayatakaza ngo yitwa Apotre Jean Paul Manirakiza izina ni Manirakiza madirisha yatubwiye ko iritazira nari Jean Paul mugabo mubaje uti none ubaje umuntu Jean Paul gisigura iki ko nta mundi yagira izina idafite cyo risigura nta rundi bakiye gusigura uko yitwa ngo acabwira ngo yarabatijwe ngo bose batisimba caronka izina gibatisima Yezu ko yabatijwe izina gibatisimu giwe niriye ntiyagumye yitwa Yezu wowe uza kumbatiza gute gucumira indi zina kandi Yezu yabatijwe atarose irindi zina ivyo bintu byose rero byagiye biradukura ku mico yacu ku kwemera kwacu ku ndinganizo zacu vyaradutatanije babaye abahigi benshi baza bayobeza imbwa amasengero menshi arasambura ubumwe kuko umwe wese azavugira ishengero gihe uzuvyumve hari amasengero n'amadini bagomwe wese ukwega yikwegera akavuga ati idini rikomeye ni idini Imana iravuze ngo nawe niri kuyanavuga ni wari ko aravuga avuga ngo Imana ivuze ngo Yesu avuze ngo bameze nk'abahigi benshi bayobeza imbwa n'abahigi benshi bayobeza imbwa kandi zari zisanzwe kandi sibo nabone bariko bakorera mu ndinganizo ko barataye ya mico n'imigenzo yacu barataye akaranga bariko barakurikira indinganizo y'umuntu batazi binjiye mu ishamba batazi baca inkoni batazi kuko barahevye ivyitegererezo vya basokuru bakoresha mu gusenga bose wumva bakubwira ngo ibaruwa Paul yandikiye abikoreye ntuzi naho abikoreye no batumbereye abo bakozi rero b'Imana bashasha ahanini bakora bambabarire benshi muri bo bakora nk'abagwiza tunga mwese arondera inyungu ziwe mbere n'igishengero giwe usanga atari twari si bose mugabo ni benshi babikora gutyo hanyuma rero abarundi nabo baratakaje neko kugira baradukuye mu karanga n'akaranga mutima uko twasenga urabona baduhindurira amazina twitwa amazina tutazi icyo asigura badutesha indongozi yacu yutwara ku Mana neza tukabagororotsi ari we kiranga n'ivyo bisomwa bimwe biri muri Bibiliya byose ntibivuga ivyiza gusa hariho n'imirongo imwe bariko barigisha kubera babona Yohava ibuza abantu gutanga ivy'icumi bace bayikuramo nigakuze kuba nk'umuporoti ariko arigisha avuga yuko ibaruwa Paul yandikiye Timote amubwira ati urajuranywa akavinyu kubera igitigu cya kizohava cy'umugware gangara nk'abo bariko barigisha ico baragisimba ngo niyaje kunywa umuvinyu cya cicumi uzadusezeranye ivyo byose rero ndavyita gukwega umuntu yikwegerako hanyuma rero haci haza amadini menshi amasengero menshi yo nyene avuguruzanya hajamwe urwagura twagiye haraba n'ingwano hagati y'amadini ivyo bitari croisade izo ngwano zimaze kurangira amadini atangura gusubiranamwo hagati yayo ukumva muri katolika ngo Zebiya agira yigire uzovyara Mesiya mushasha hanyuma ukumva hamwe Yezu dukurikira avuka nta na 10% bamwemera mugabo Bibiliya igaca ihinyanyura iti nta muhanuzi yemega uwabo ivyo tukavyemera kuko ibanga ryo kwemera nagatangaza ugasaba mu ishengero kwa Jean Paul mvuze kwa Jean Paul nta biraba mugabo rya mugenzi we rya murumuna wa muramukazi wa nyinabo ariko baracanamwe bapfa ivy'icumi bapfa mission yo kuja muri Amerika watanguye ishengero ari kugeza uno musi tuvuga tuti amadini menshi naca ariko aradufasha harageze ko abanyamadini n'amashengero bagaruka
ku mico yacu y'abarundi bakatugarukana mu nzira z'Imana koko inyungu zabo nkuko yabivuze bakabanza bariko barasenga bakazifuta bakiyumvira inyungu z'abarundi baturana mu makoperative bagutunganiza imigambi y'iterambere ko harimwo abanyabwenge turaho nyene Jean Claude Karerwa ndenza ko mbega gusenga hamwe n'ayo madini uno munsi byofasha gute kugira ngo ayo madini ko gusenga cyane bo bivyaza umusaruro gute mu iterambere ubwishi bw'abantu ubwishi bw'amashirahamwe ubwishi bw'imigambi ubwishi bw'amadini ntacyo bwari bwononye mu gihe iyo butunga y'abo bantu canke ayo madini canke ayo mashengero canke ayo mashirahamwe yitunganije neza ese uyu munsi ayo madini ayo mashengero n'ayo mashirahamwe yotangura guhiganwa aravye wa mugambi w'igujejwe iterambere uhera mu mwaka wa 2018 gushika mwaka 2027 batereka jewe idini ryanje rizoronka agashimwe mpawe n'umukuru w'igihugu ko nashize mu ngiro wa mugambi irindi rikavuga ati nanje ndagiye ku makoperative ngiyanerekane yuko bakristo banje ndabatunganya mu makoperative hamwe nzovugwa mu nsamirizi bagasigara nkabiratiro abantu bose mbere n'abasenga mu yandi madini bagaca bazi wanje nibakora uko bumva bamenye yuko uburongozi buva ku Mana bumviriza ivyo abarongozi bavuga niyo Bibiliya bayinjiremo neza uko ishaka ukuri ishaka ubutungane ivyiza nivyo vyuzuye ngaho baje muri ivyo vyiza gusa bari gusoma uduce gusa tubazanira inyungu hama begeranya abarundi mu bumwe mu butungane mu iteka n'iterambere aho byose bizoca bigenda neza ico abantu bategerezwa kumenya nuko idini ari gikoresho c'ubutegetsi idini ni igikoresho c'ubutegetsi niko vyatanguye niko vyamye niko bitegerezwa kugenda n'ubu nta dini ishobora kuja hejuru y'uburongozi mu gihe bemeranye ko uburongozi buva ku Mana akemera n'amategeko igihe Afrika na Amerika ifashwe n'ibi bihugu n'izinganje bita inganje ziganje izindi ibihugu vya rutura bikomakomeye babanje kureka abatasi bita mu gifaransa les explorateurs genda muturabire ibyo bihugu ingene vyitunganije baje bararaba ivy'intwaro ivya politike ivy'ubutunzi ivy'imibano baragenda gutanga raporo ku bami n'abarongozi buraya bari babatumye babwira bati ntimuze muhirahire ngo mugende muri bijya bihugu baradusunja no kumenya Imana kure niyo barazi ko kizira gutwara umugore wundi barazi ko kizira kwica kizira kwiba aje mabwirizwa ya ntibarinda kuyavuga kujya ari 10 mugabo mu kubaho kwabo barubaha aje mabwirizwa 10 yahawe Musa guhamuswa muri Bibiliya bati muri politike bitunganije neza hari ubutungane hari intwari bereye hari agateka kazi na muntu hari demokarasi ibihugu bitunganije neza cyane n'ubucamanza bwabo bumeze neza nta muntu yiba wundi uhirahira kugira yavuze ati turamutwara abantu banza kuvugana haba imbere y'ishengero niko vyari kera mu Burundi gwa Rudome he nababwira 10 rugaruka 10 guhamagara umuntu yanse ukamuhamagaza bashitse imbere y'abantu bakamuhanura bamuhanuye ntiyumva bakamwihaniza bakamwihanganira mu nyuma bakamwihanikiriza hanyuma bakamuhana igana gisuzuguye bakamuhasha ananiranye bakamuharira ivomo yigaruye bakamuharira ivyaha hanyuma bakamuhamba yanse urumva niko butungane bwiza bwari bumeze mu ndinganizo y'abarundi kandi bwafasha no mu iterambere cyane gose niho rero bamaze gutanga raporo babatasi abarongozi buraya bace biyumvira bati bure tugirike atika turungike abakozi b'Imana kandi ico gihe bakiza bitwa imisiyoni uvuga ngo misiyoni ya katolika misiyoni y'abaporoti na ma mission tubahaye mission bita ngo ni mission civilisatrice canke d'evangelisation mugabo yari mission ahanini yo kuja gusinziriza baba bwa burongozi kuja gusinziriza yandinganizo nziza mu vy'intwaro kuja gusinziriza ryaterambere rishingiye ku mico kuko urabona nk'ubundi ngo tugire ekonomi tuyihindure tugire ekonomi ingendo y'uwundi iravuna ekonomi yacu yo tugumiza ku isoko tugahanahana ntwaye amata ukampa amateke zanyubwisha zukama ibiharage twaje turaguza umuzane wacu wari uwo bidashiye mu guhanahana amafaranga umuzane sinsinga gupima amafaranga twebwe twagiye ku ngendo y'uwundi iratuvuna abo rero bakozi b'Imana amaze kuza baci badusinziriza mu nyigisho ziturandura turaranduka tuva kuri ya mico yacu tugiye kuranduka icambere cabaye niki Jomo Kenyatta rero bayivuga neza yaharaniye kwibukira muri Kenya ati gihe baza twabonye baje bafise Bibiliya twifitiye amatongo n'amatungo ati baradusengera baradusinziriza n'indirimbo zisinziriza tugeze kwikangura twasanze dufise ya Bibiliya yabo nabo bafise ya matongo n'amatungo yacu nuko rero uwo mukozi w'Imana yakorera umunya politike yakorera uburongozi yaje gusinziriza abanyafrika mu nyuma rero
amaze guheza akazi ko yatanze raporo nawe ati ubu nibihwiji yamana yabo barahevye kwa gusenga kwabo barahevye yandinganizo yabo kwa kwitunya kwabo barahevye ubunye bazi ko hahiriwe abagowe bazi yuko hahiriwe abari mu marira ubunye niyo bakubise itamagi buryo bacaguye ibyukubafu baravyumvise benshi musanga baravyimbye n'amatama aho twakubise bakebuka dukubita ati genda rero mu batware vyaheze umukorona caraza arashinga imizi yorohewe umukozi w'Imana yamuciriye inzira erega nayo amashengero no kuraba neza ayari mu Burundi ko ata amashengero iyo bakorera abo bakoroni ngo abandanye cagi kuko batarangiza kuko twitwa ngo twarikukiye ariko twahawe igice cyo kwikukira ukwikukira n'urugamba rubandanye twahabuje tubanaya tuguhabuje ko tutaguhabuje mu by'ubutunzi tuguhabuze mu by'imico kama tweze ngo twaguhabuje mu bya politike gusa nikuzo bari ukwikukira cyane none wenda kwereke mu kurima kwari kuja mu kibi erega natwe tubagaruka kuri aya makoperative ubona ubuye ni kubera dutanguye gutegera muri izi nyigisho zo kuzirikana igihugu ko twari twarazimiye twagomba kuja gufata inzira zidashika bati nyamwigenda ko narimo impesha akari kibiri Burundi atanguye inzu mu gatondo ku mugoroba yarayinjiye atanguye inzu mu gatondo ku mugoroba yarayinjira ubonye no kubaka banyegeje kubera ngo Burundi araje twaye atawe yatwivye umwana wundi yimba guhisha ivu mbwa ntagenda babona ivyo uri kurubaka ngo mu biroga bikaguruka canke wava batangwa kwibaza niyo wakuye nayo mahera barubakiranira bararimiranira ikivi nicarara bose bagenda kurima atawukebera uwundi bakarimira hamwe none ivyo bitagishobotse umva bwa butunzi byaterambere yarishingiye mu bumwe yarishingiye mu gufatana mu nda mu gushigikirana mu gusangira ikivi n'umwimbo ubonetse rero nta mundi yisangiza bose agira konte yiwe ugasanga afise konte yiko miliyaridi 5 ubu nta na konte afise gabarundi benshi bagira konte mbwa rero ufise ikonte iri kwa mahera yoha abarundi bose bakagira n'imiburi konte mbwa wasanga ntashobora kubigira kubera bwa bujyaje bamubwiye bati turi muri kapitalisme umuntu wese ni Saturn twanje umugore wanje imodoka yanje ibiro vyanje impuzu zanje ibintu byose vyanje jewe mbwa nta wundi ruhanda hari atuza rero kwa gusabikanya kwa gushigikirana umva dutera imbere gute ubuninzi ahubwo wowe urajya ndiko ndajya imisaya sikuze wowe kurije ngimisaya kubera ivyo kurya ntavuze ko ufuye utakuzi nakurushinka urakoze akamo nagatera kana nawe sindakwibagira bwa mbere tubanze dushime twese Apotre Jean Paul yabivuze Faustin hatubeshe mwe nabona baba activiste rimwe rimwe nabone ba dushimira indongozi zacu zatugiye imbere mu gusubiza ikibanza Imana yari ifise kuri basokuru na basokuruza niko gudufasha kuvibuzimu tukajibura bagize icyumviro ciza ibi by'amasengesho ibisabisho ibikorane nibibe dushime kandi ko mubwirizwa shingiro ryacu leta bavuga ko igihugu cy'u Burundi kitegamiye idini na rimwe bareka abantu bose basenge mu butandukane bwabo abantu bose bubahane kuko turi magiranire turuzuzanya na cyane cyane ko Imana ari imwe Imana ntigeze ihinduka yamye ari yayindi izoguma ari yayindi nta mana ya kera uko fozegeze kubivuga nta mana nshasha ni yayindi imwe yamyeho izokwamaho n'uburyo bwo kwigisha bushasha batuzaniye ico rero tumaze kugishima uko hagiye ushimye baca bakuhirira bazoheza abarongozi bacu tubizere iruhande y'ico bazoheza baduteze n'indi ntambwe kandi bamwe ariko barabikora icya kabiri nakamu ntera abarundi twese najewe ndimo twiyemere abarundi twiyemere abanyafrika twiyemere nta numwe atuzanira Imana twarayamanye turi bandi ku Mana turi bamana irakiza turi bategeka Imana turi bakaregwa na karegwa kabari karegwa k'Imana twiyemere yuko Imana twivuga mbere aha muri Afrika yitwa Roberto de l'humanité no kuvuga ko turi amamo n'amamuko y'abantu n'ubuntu n'ibintu bisigura ko Imana rero yatanguriye iwacu niho yaremeye umuntu muri uko kwiyemera kwacu niturondera Imana ku musozi wa Siyoni oya niturondera Imana i Yerusalemu oya turondera Imana i Gitega turondera Imana i Mwaro turondera Imana i Muyinga turondera Imana i Burundi nase bati Imana ya Israel oya tuvuge Imana y'u Burundi nidusubire gusenga ngo gira amahoro Yerusalemu mu gihe amahoro yahungabanye muri Ukraine cyangwa yahungabanye ahandi dusaba amahoro hakenewe dusaba amahoro Yerusalemu gusa twese dukeneye amahoro ku isi tuvavanwe n'ivyo bintu byose bituboha
kwiyemera ni ikintu gikenewe cyane. Kwiyemera ni icumu ry'umuhizi, tutiyemeye nta n'umwe azotwemera. Tumaze kumenya rero yuko na cyane cyane ko ari twebwe ntitwategerezwa ntitwaze gufata Israel nka reference yacu, ni Israel yateze gufata Afrika n'Uburundi nka reference yayo. Nibo botwigira ko si twebwe twobigira ko. Ntere akamo amadini n'amashengero. Amadini n'amashengero nta kabi kayo, akabi kari mu barongozi bayo, bamwe b'indyarya, bamwe bigira abungere ngo babane natwe, bigira abungere mugabo ari udukoko bava ibuzimu nabone baje ibuntu, ntibaje barakura gatosi mwijisho rya mugenzi wabo hariho urugiga ruri mugi wabo, batanga akarorero babe ibyitegererezo. Ntibaze batubwire ngo muraraba murumviriza ibyo mvuga ntimuraba ibyo nkora, ahubwo mu bikorwa byabo mu kubaho kwabo batubera icyitegererezo, hamwe twese twifuza kuba nkabo, batubera inzira itazimiza, batubera urumuri. Ikindi dusaba duca dutera akamo ubu rero abarongozi, kuko twamaze kuvuga yuko uburongozi bw'igihugu buri hejuru y'ayo madini n'amashengero, nuko boza barasaba ayo madini n'amashengero bemerera kwerekana imigambi bagiye gukora, bakaraba ko imigambi bagiye gukora ihwanye inywana n'imigambi itegekanijwe n'indinganizo y'igihugu. Basanze iyo migambi iteye kubiri bakabwira ati mwebwe genda mukorera ahandi, genda mugenye ubwiyo ntiburera, ivyo muzanye si byo turimo, bagende. Hamwe n'igihe bazoremereye babonye imigambi ijanye na ya migambi yacu, wa mugambi w'igihugu ujejwe iterambere n'indi migambi yose itegekanijwe, bace baja hari ubugenduzi muri bwa bushanganje bajejwe, hari ubugenduzi buje buragenzura ku mwaka ku myaka 5 ku myaka 10 ko bakiri hahandi, kuko baguye bavuga ariko bavyuka bavuga. Hama rero mu kurangiza nakamuntera abene gihugu nawe imbere ko nshikira bene gihugu kamere kuri mwebwe bamenyesha makuru, mufise uruhara nange, mwebwe muri abantu badasanzwe, muri abakozi b'Imana bakomeye cyane, mugabo ntimubimenya. Jamu yahamagara abantu b'amadini n'amashengero, je nimuze musuye kumpamagara naho ndabikurikiranira hafi. Jamu rabahamagara mubabaza muti mbega nyakubahwa musenyeri, nyakubahwa bishop, nyakubahwa apotre, umugambi w'ubujejwe iterambere mugejeje he kurangura, cyane cyane mwebwe mujejwe abana b'Imana imbere y'ibindi byose mugejeje he, ibigwati byifashe gute hari iwanyu, uburimi n'ubworozi aribwo butunze igihugu cacu muri ko mubyigisha gute mu mashengero iwanyu. Baje barumva yuko bijya niwe keneye ibyicumi byinshi, niwe keneye ya migambi yose iterambere mu mashengero iwawe. Imana yezagira ibikorwa by'amaboko yacu, nibijana abantu ku kivi barera indongozi n'ubwo rugamba rw'iterambere, kuko uzogira baha amasakaramentu gusa, utabaha amasaka ejo baragupfana, uzotanga isiga ry'abagwaye byinshi gusumba ukaristiya. Naho nabonye igihe corona iteye bisiga ry'abagwaye heze ryaciye rihagarara, kuko umenga abagwaye corona baca bacika ibicibwa. Ivyo tuzobigaruka ko hanyuma rero nk'ibi ngiriko ndavuga abo bajejwe amashengero baje barategera kujana n'ibihe, yabivuze na Faustin. Tusenge nk'abanyabwenge, kujya basukuru bacu barabanyabwenge, tujane n'ibihe, ibihe bihereza ibindi, turi mu bihe vya none. Nizoguma twigisha ngo Aburahamu yabwiwe ngo abana bawe uzorondoka, abana bangane n'ifi zo mu mazi n'umusenyi w'ikiyaga. Oya, ibihe vy'ubu ko twamaze kugwira, ahubwo twigishe gutandukanya imbyaro, irondoka ijanye n'amagara meza, tuvyara dushoboye kurera. Ivyo bintu byose byo kuvyaragura kuberwa n'inkoko tubihagarike. Yamvugo yo kuvuga ati murondokeye nk'umusenyi w'isi iyo ihagarare. Urumva ni kwa kujana n'ibihe. Hanyuma kandi bategere yuko naho Yezu yabwiye Petero ati Petero ragira intama zanje, si intama zabo ni intama z'Imana. Baje bamenya ko bakristo twebwe abana b'Imana twaciye ubwenge, tutari za ntama bashobora gutwara mu nyenga uko bishakiye. Twaciye ubwenge, babonye ko tugona turi maso, byose tubibona, hama bitunganye biyubare, ntibaze wava ngo badutsitaza ngo duteshe no gushikira Imana cyangwa batwikwegere, uko nibadukorera ibitari ivyo. Na Yezu yariko arakora vyiza, urabona ko bamubamvye, none bo nabo bakoze bihavya bigenda gute? Bikeruke ntibabo bikwegera abakristo baciye ubwenge. Hajya ego kwigisha abantu ku bwinshi ni vyiza, mugabo se n'izindi ngaruka mbi. Abantu ko baci ubwenge niko boroshe kurongora ariko bagora gutwara, baroshe kuyobora ariko baragoye kuyobora. Ivyo abantu baje barabitegera. Bo ngasozera rero
mbwira abarundi twese Muri rusange. twikangure tube maso mu madini. Yezu nta madini yari yazanye ariko amadini yaraje, amadini tuzobana mugabo utambana muke banakubita urugoye, ayo madini tuyakurikiranira hafi tuyarabe ivyo ariko yatujanamo ntahave atujana mu bitari ivyo. Tube maso byo gusenga duhumirije tubihebe, dusenga ahubwo turikanuye, hagire n'abaterani turiko turasenga haba arabi inyuma turabira inyuma no mu mbavu, tuvuga tumere magabo tube maso. Pastor yavuze ati dusenga dukora cyane ico kintu ni jambo ryiza cyane, dusenge dukora dukore dusenga. Iruhande y'ivyo ubumwe kujya Yezu yabwigisha ati ni mu bumwe nimwere urukundo gwerekane koko ko muri abana banje, umfunzwe mugende mu murabe, umupfakazi mu murabe, imfuvyi gutyo. Amadini n'amashengero natangure gukora imigambi mpuzamadini mpuzamashengero y'iterambere. Turakeneye kubona umugambi abaporoti n'abakatolika n'abayisilamu bahuriyemwo, ari ubutunzi, ari uw'ibigwati, ari uwa transport, bakahurira hamwe mu mugambi w'iterambere uboneka, bakabera akarero abandi, bakabera urumuri abandi. Nibyo bakeneye niho bizova, kuko turi kumwe twese birashoboka.